Ndabaramukije namahoro y'Imana. Uno musi nshaka kuvugana na zina Munyamulenge ahaherereye hose. Numva nuzuye agahinda katagira uko kangana kubona Abanyamulenge mutariko muratahura episode mugezemwo. Isinema y'u Rwanda, isinema ya Kagame, umukino wa Kagame, episode ugezemwo barakinye imigere, ingumi, imitwe, amenyo, vyose vyananiranye. Kubera umudatabuja wabo yababwiye ati nimumbise nifatire Kongo mu maboko. Kagame n'u Rwanda barazi ko bavuye muri Kongo baca bava. Barazi ko bavuye muri Kongo bagwara kwashe. Barazi bavuye muri Kongo ko twatuntu twose yigira hendesha abanyagihugu ubu ngo agomba bakorera ikivuma data wanje nimba arico kigiye guhoza amarira bajya abantu yasamburiye amazu bajya abantu birirwa baricwa bajya abantu birirwa barahambwa imva zitariki imisaraba ivyo mbanza baza ndavyihoze nje tuje muri dossier y'Abanyamulenge. Abanyamulenge ni giki cabafashe? Abanyamulenge mugwaye ingwari yihe? Abanyamulenge mwafashwe niki ko muguma mujyana ibatse mu Burundi mu vyamoko turi mu bwoko butatu. Mu Rwanda bari mu bwoko butatu. Kongo baruzuye. Mugabo murabe abantu bagiye kwitabagura canke kuvuga ko batariko barahuza ni mwebwe mwafashwe niki? Abanyamulenge mwafashwe niki? Ubu murazi ko ikarata yanyu misigaye ari Kagame u Rwanda rugomba rubashwiragiza nk'amasaso. Muriko muriyandikisha amakomunike mugabo ndazi katari mwebwe. Muri video heruka narabibasiguriye. Ndizera neza katari mwebwe. Ijya komunike yanditswe n'u Rwanda. Yanditswe n'akagwi kamwe k'Abanyamulenge, portion y'Abanyamulenge inganuko iri kurushi. Kagame yishiriye yasabiye amavizi abasabira indaro abarungika hanze ubu niwo baje inyuma basinya mu kibanza ca twigwaneho. Noneho murasanzwe mubizi gukora ikidodo ca twigwaneho no gusinya nibisanzwe. Ijya komunike ndizera neza ko Umunyamulenge nyezina azi iyo yavuye n'amateka yiwe katari nyuma ya Kagame. Rero niko ndasaba mw'Abanyamulenge muri bamwe mwiciye mw'imici ibiri nimba atari itatu mushaka iki? Nimwo kwiyunga, nimuraba amasaha ageze, nimuraba episode umukino kandi abasigurire nimba mutawutahura. Iyi genocide muri ko baraye bavuze muri communique bambiki bari igihugu cy'u Burundi n'igisirikare cy'u Burundi ntibibaze ngo ni ikintu gito. Ico ni ikintu kiri premedité, ni ikintu Rwanda rwateguye neza kandi rubona ko rutegezwa gushira mu ngiro. Mugabo hamwe na jewe, hamwe n'uwundi muntu, hamwe nawe wa Munyamulenge, hamwe n'uwundi munyarwanda, hamwe n'uwundi muntu wari we wese atahura no mukino Rwanda rugeze ko ino stage rugiye kugerako ntitugiye kubemerera na gato. Nico gituma nemeye imbere ko mfata umwanya ngo nje ku mirimo ya misi yose mvuza ati reka ngende nkoze video ibashikire mu mwanya nzoba nicaye mu bundi buzi bwa misi yose sanzwe nkora. Ati bimeze gute rero? Mbe ndababaza murazi umuntu yitwa Sematama yabajemwe Abanyamulenge Minembwe muri buri yabuce bwose muri muri Kongo. Murazi umuntu yitwa Sematama yabajemwe uwari we? Muramuzi Sematama umuntu yamurungitse? Mwari murazi Sematama iko yaje afise igisirikare kirenga abasoda b'Abanyarwanda b'inkotanyi barenga 2200 ngahe? Ibaze aje mu Banyamulenge s'Umunyamulenge Sematama. Ntimwombesha Sematama s'Umunyamulenge. Ajazanye igisoda cy'u Rwanda RDF muzi nivyo babakoreye. Aho owe uvuga ati badukoreye iki nimwibuke mu 1996 ivyabaye mwase guherekeza u Rwanda kurasa muri Kongo igihe mwari mu nama i Butare. Ubu rero mukikujwe aho mubaye hose mukikujwe n'abasoda b'u Rwanda bayobowe ku mutwe hari Sematama. Mutegere neza Abanyamulenge agace kose muri Kongo mukikujwe n'abasirikare b'u Rwanda inkotanyi ziyobowe n'umuntu yitwa Sematama. Uyo nawe yarungitswe na Kagame na leta y'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda abonesia babizi neza bafise target bafise objectif ikintu kigiye gukurikira. Umukino ugiye gukurikiraho nuwo Kagame ashaka gusesa amaraso ku Banyamulenge. Ati Fleury le patriote bimeze gute? Kagame ararahiye ararengwa nimba mutako murumva mu mvugo bako barakoresha Olivier Duhungirehe aheruka ku zimwe mu mbonesha ku Rwanda rusanzwe rukinisha
aravuga ati mu byo twavuganye kuva muri Kongo nico ituma mubona twashizemwo ubwiringi ibyo by'ubwiringizi ko tegetswa kugira ubwiringizi buhavuye nuko bemera ko tugira ubumwe bwo kuja kurondera aba FDLR aho bari hose. Mugabo objectif y'iki kiganiro nkozo no munsi sigomba kuza kuyaga kuri ivyo. Kagame umugamba afise ari wo winyegeje inyuma y'ijya communique mubona aba yasohotse yitirirwa ngo twigwaneho, ariko rijya no Rwanda rwayanditse. Ijya ni strategie, ijya ni karata yo kugira babanze bamenyeshe communauté internationale, bamanze bamenyeshe ubuyobozi bwa EAC, bamenyeshe SADC, bamenyeshe CEAC, bamenyeshe MONUSCO, bamenyeshe Union Européenne. Bavuga ati bangwe mwicare muzi ko izina Munyamulenge rigiye kubangamirwa canke ribangamiwe ejo canke hirya yejo genocide ishoboye gukorerwa izina Munyamulenge kandi ikozwe n'igisirikare cy'u Burundi canke na leta ndundi, kuko maze kuvuga FDNB ubuvuze abarundi twese naje ubu nshizemo. Rero ivyo je singiye kubibemerera, nico gituma kuva mbona ijya communique mwarabonye ko atama video menshi nakoze, naricaye hasi ndiga ndiyumvira igituma nico bacishishije inyuma. Icihishije inyuma rero y'uwo mukino nuko Kagame agomba kurasa izina Munyamulenge, azokoresha umuntu witwa Se Matama nabajya basirikare inkotanyi RDF yarungitse bagiye bamuherekeje barenga 2500 barenga bari hariya mu minembwe bakikuje Abanyamulenge aho bari abarigita bakacucuma bashiremwe amasasu aca abwira ONU, abwira Abanyamerika, abwire Trump, abwire bajya bo muri Qatar bidoha, abwira abantu bose isi nzima iririra, babwira ati murabona ko ivyo nayo naravuze ari ibi ntitwako turarira busema kuko ibimenyetso byaragaragara. Ivyo byose nibihimbana ni ikimenyamenya. Ni gute none bankira aba investigateur abakora amatohoza muri Kongo babankiye gushika naho ONU ikoresha ubuhingi ifisa amasatelite n'ibindi iratangana raporo n'abanyagihugu babarimyi bariko baririmira M23 yishe. Rero ati bimeze gute imaze gucucuma Abanyamulenge bari ngaho mu minembwe nimwicare mubizi musenge nitiko turababwira ngo muhunge, ahubwo ni mugira inama mugira ubumwe mubabaza abo base Matama mwaje gukora iki, mubaza abo basoda mwe mwaje gukora iki, kuko M23 ntikira rasiza muri ho plateau hiyo mwe muri mu minembwe. M23 yafashe Goma ifata Bukavu, ifise objectif yo gufata Buvira. Mwe namwe murabona iyo muherereye gute none baje kubakingira intambara mwe yitwa gute, dukoresha ubwenge swat. Rero bamaze kubarasa bagatakambira bakanabwira ONU mwabonye Kagame n'abasoda biwe n'umukino wiwe wose ujya karata yiwe amaze imyaka 30 irenga muri Kongo akina, azoca avuga ati jere simva ngaho izociba burundu. Igituma mutegezwa kuba magabo nuko amaze kubacucuma akavyereka ama communauté internationale, akavyereka isi nzima, azoca sarambwe kujya nyene bita ngo intare za sarambwe, abwire Trump, abwire isi yose ntituzosura kuva muri Kongo, ahubwo ni murabe kunyira Abanyamulenge basigaye, kuko kajya kagunyene kabajya Abanyamulenge yaronderera amaviza bajya baririmba ngo abahaye amakaranga muntu, niko azoca akoresha kugira kace kavuga ati turabacika 10. Barateguye ivyo yose n'umugambo uteguye, si kintu gito kugira wandike communique wagiriza ikindi gihugu ukagiriza igisirikare c'ikindi gihugu ngo igisirikare c'u Burundi categuye gukora genocide ku Banyamulenge. Mwe muri mu gisirikare c'u Burundi, wewe wanditse communique, ako kagwe kanditse communique, muri mu mitwe y'igisirikare c'u Burundi, mwe muri mu mitwe y'indongozi z'u Burundi, mwe muri mu mitwe y'abarundi, muri mu bwonko nyene mukabona neza ko ibi tuvuga nivyo u Burundi bugomba gukora genocide buyikorera Abanyamulenge. Ko ngoma mbaza twokorera genocide Abanyamulenge bari mu minembwe hiyo twirwa turaca mu mihwa no mu misumari twitega ivyo biroberi biri hiyo ayo masasu ya M23 n'ibindi byinshi tuva Burundi Buvira nimba Kamanyora sinzi ukungene bahaca itinerere yose duce Bukavu tugere Goma baka tubashikire hiyo muherereye. Ubwo batari busatse, ubwo ntumva ko neza bwo bari ubusatse gute umurundi yo bagomba kuja kugira genocide hiyo Abanyamulenge ntibari ngaha mu Burundi. Kweki nimba ivyo abarundi bashaka kubikora tutohera ngaha mu Burundi. Nico tandababwira ati mwebwe Abanyamulenge mushaka mu kwiyunga mugakanura mukava muri iyo mikino mukava muri izo njyane
mw'abanyamulenge mwebwe mwari population itari nyinshi cyane itonanirana ku mainteninga mutonanira gusubira hamwe nimusubire hamwe nkuko vyahora none nko gufata kubera visa y'imyaka 10 baguhaye visa ya 10 ugaciye mukira abanyamulenge bagenzawe ngo nukugiye muri Canada ngo nukugiye muri Finland ngo nukugiye muri Amerika ngo nukugiye mu duce twose Kagame yabashwiragijemwo bamwe yabarungitse nk'aba espio abandi barungika nk'inkozi z'ibibi abandi barungika nk'abatanga amasumu musanzwe muvyumva hari aba Kayumba Nyamwasa ba Noble Marara n'abandi ukungene ndamwibagiye ni agaruka ndamubabwira nageze kumukoresha ikiganiro à distance ukungene bareko bararondegwa kwicwa hariye ukungene bicirwa mu mahanga ukungene bahabwa amasomo mwibaza kari bande nabo nyene Kagame ahendesha visa y'imyaka 10 none iyo myaka 10 ni yahera Kagame mwe muramuzi yahemukiye Gwigema ahemukira Kayumba Nyamwasa ahemukira Noble Marara muate wiwe Kayumba Nyamwasa wa etat major abo bose ni benshi babagiriye urutonde abantu basumbya kumenya amateka neza na neza ya RDF abankurira bakubwira ko Kagame atamusirikare numwe yamufashije sinovuga guhabutsa kuko nubwicanye gusa abantu bamufashije kwica Habyarimana akicana ntajyamira hama bakaja mu banyarwanda bakabarigita kuko byari byarateguwe nyene nkuko byateguwe nkuko bivugwa sijeje nyene ndabivuga baravuga ko ujya wose ari umukino wa Kagame ivyo nyene arigomba kugira iminembwe ari byo yakoze mu Rwanda abirigitire aciyongera garuka babiri batatu bane bakasinda sago canke bagize iki utwentwe turabacika 10 ngo nukuri twarabiboneye bari bambaye imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi amabotine y'u Burundi n'amarase yarajya nyene burya buntu buri ku mashati n'ubu kandi ivyo byose urazi ko bashoboye kuvyimprimisha Tabara irimwe abasoda b'abarundi bagize kudeta biranka bagiye bavuye mu makambi ivyo turabiti twaravyumvise baja kwiyunga na Tabara bahunze iyo kudeta ibananiye ubu bose bagize Tabara abo bose bagiye batwaye imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi bagiye batwaye inkoho ziriko matrikire y'u Burundi ziriko ama numero de série inkoho z'i Burundi ivyo byose birashoboka gufata inkoho mutegere neza birashoboka ko bafata izo nkoho zabonyene kuko bari mu Rwanda bari mu makambi nibakorana na Kagame izo strategie zose ntibibaze ngo nubusabusa Tabara hajya ntibibaze ko abakagwi kari muri Tabara ari bo bose jenda bacudikira hamwe bose ba Pacifique bande bose Pacifique bazi kadasiba mu Rwanda najya ari ngo yari mu Rwanda iyo yose abari mitwe uriko uravyumva bagenda guhana gende mugira ukuntu mubambi kibara oni murabona ko situation barimwo yongere imarire n'ibisigaye ihuhure amarorasiyo ifata amambargo aremereye hanyuma abanyagihugu birevolte dusubire mu gihugu iyo yose ni strategie ni kintu kirekire mwe muko mubona umengo ni rujya rupapuro rusanzwe ngo nijya communique gusa ibintu vyinyegeje nyuma y'ijya communique ni vyinshi nico gituma nemeye gufata uno mwanya ndabasigurire jewe aho reflexion yanje aho mwihemu o gutahura yangejeje ndavuga ati bisino vyigomezamwo reka ndabibasangize nimwicare muzi ko kubera bigiye habona ibi bitangwe kuja habona jewe ndabivuze no munsi ejo bizovuga uwundi cyangwa usange hari ababivuze nabandi babivuge gushika naho bigera hariya iyo vyogeze bace bavuga ati abarundi barabimenye abanyarwanda barabimenye abanyamulenge barabimenye ibi nitwabikora bigiye kuba ifurufumbi na nico gituma mubona Kagame imikenyuro yiwe yose Rwanda imikenyuro yago yose yo muri Kongo yabaye ubusa kubera twebwe yabaye ubusa kubera abarundi baciye ubwenge yabaye ubusa kubera abanyarwanda bahagurutse yabaye ubusa kubera abakongomani ujya mu mama Imana muhezakire wege naratse ubwenge kayi kwambaratse ubwenge mugabo nshimira leta yose ya Kongo yaragwanye diplomatiquement gushika naho Rwanda rumanika amaboko kandi murabona les Rwandais sont sortis ndabasuhuje baduhungire mutagira isoni ba Kabarebe ba Kagame nabandi bigira ngo bari muri yo leta bayikunda cyane mwubahuka mukaja muri Amerika gusinyira ubusa mukajidoha mugasinyira ubusa mu Buganda kwa Museveni mugasinyira ubusa urumva nti mu Aramara
strategie rero basigaranye niyo ngaruke kuvyo twari turavuganako. Strategie basigaranye niyo yo kubacucuma bace bavuga ati ntituzova muri Kongo ubuhoho ni Burundu kuva twavugiye ko ikiremwa tutsi kiremwa munyamurenge ikiremwa mu Rwandofone uzina muntu avuga ikinyarwanda muri Kongo abayeho nabi ubu turanse trosetro turavuza ati ubu uye muzotwicana na twebwe bishoboka cavuga ati ibiro vya etat major igisirikare cy'u Rwanda gende mugira amakambi mu delimite Goma kujya ne babishaka ngo Kivu di Nord na Kivu di Sud Nord Kivu na Sud Kivu bice biba bimwe hanyuma u Rwanda ruce rutamba urumperiki bace batamba mu munezero ntangira avuga ati ubu twicaye mu butare nico bituma bashaka ko gace kose bagafate nico bituma wumva mu kanwa n'ubuyoya ubu buvuka babwigisha babwira ati tugiye gufata Kivu igaruke Sud Kivu na Nord Kivu bigaruke ku Rwanda bishoboka ivyo ni mu vyihorere gusa rero ni mureke kwambika ibara igihugu canje c'u Burundi jendo murundi pire simvanze ni mureke kwambika ibara igihugu c'u Burundi ni mubikore ku gatwe kiwanyu ariko mumenye bari abantu muri ko murica sinovuga ko sinoja ngakunda gutera impuhwe sinoja ngo ntera impuhwe Kagame n'inkotanyi nta muhwe bagira bagiye bari giti kambi gikibeho ririmo abamama n'inzoya ngo bako bararondera mu FDLR muri ko murarondera mu FDLR nta nkoho basanzeyo mugo baruhira kubarasa barashwiragiza abantu barenga bari bihumbi bingahe bari sinibuka neza igitigi ntibahereja ku gikongoro bakoze iryo baranyene muri Kongo babasanzeyo bakora barakeketa none wumva ibintu bako barakora n'ubu muri Kongo bamaze kwica RDF AFSM 23 bose bagana abanyarwanda bijya mubona vyinde vyibere twabisimwa bijya ntibihemu none mwarabonye mukuru w'igihugu kuvisi yabaho ava ku bukuru bw'igihugu ayoboye imyaka 18 agacaca kuba umurobere kabira n'umunyarwanda ndatabiza rero bajya ubu oni ivyi estimative kuko abo bagoma bongera ko abafatwa ku nguvu abagira iki imaze kwica abantu barenga imiliyoni 12 mu Rwanda hapfuye amajana ngahe bararondisa kwera hace bateranya ko n'abahutu babigiriyemo babizira bako baragwanira abatutsi bacavuga ngo igihumbi nimba ari umuriyoni urenga muramba barira bacavuga ati iki gitigiri n'ukuri ni cinshi reka turekrare genocide none mufashe ico gitigiri canyu mukagabura na kiriya gitigiri kiri muri Kongo imiliyoni 12 mubona ni incuro zingaho abo banyarwanda bapfuye muvuga abatutsi muri genocide ariko nta muhwe mugira n'ubu muracamena ubwonko muracavuna amaguru muracagira iki none nka Kagame uravye imyaka ufise kabareba imyaka ufise duhungirehe na wewe imishatso ufise ni 2 muravya ko kagwi vraiment nimutanga mu karere amahoro nimwoduha amahoro tukaruhuka nimwotungwa n'ivyo mufise Kagame ufise jet privé bari zingahe no wakubajije igituma izo jet privé zitariko nembo logo y'igihugu baramuburiye irengero kabarebe kuva waririye muri Kongo araba mukuru etat major muri Kongo mu Rwanda mu Buganda ntimuraruha vore canke mumeze nka Kagabo ko ngahi wacu kitwa nde kandi kabwejeri mubona ko ubwoko bunyuranye n'ubwo bw'iwanyu ari bitungwa mubona ko ubwoko bunyuranye n'ubwo bw'iwanyu ari impene ari bikoko arabo gushaka kukiziriko kuko no maruma ugiye kubikompara ukungene muko murabikora muri Kongo mwabikoze no mu Rwanda niko nabwejera bivuga mu bitabo yanditse mu majambo musohokamwo muri bamwe muva mu iforomi imwe kwica mwebwe ko nizina umuntu munyuranye ubwoko we nawe ikintu kibabaje ni ironi na propaganda zanyu ngo ubu ni ndumunyarwanda kuva muri 2004 ndumunyarwanda nta hutu tutsi twa mu Rwanda mugabo waje kuraba leta y'u Rwanda tutsi wagenda kuraba igisirikare cy'u Rwanda tutsi wagenda kuraba abayobozi bakuru b'u Rwanda havuye nko ujya nibari chair minister ngo mu ministry w'intebe ariwe mushiraho gusa ajya ko yatajamba bafise niwe wenyene ngira muri leta novuga ari hajya ayi gende murabe gende munyereke mu bantu bariko barasenyegwa mu Rwanda niki naye narahotse kukivuga gende munyereke umuntu ariko arasenyegwa zina nkotanyi nta uriho
kwihora kwica mubona ko abazungu babibona, mubona ko tubibona twaciye ubwenge. Ubu mushaka kuberwanya, mubasubize mu mashamba, mubabwiye ati gende mubeho ubuzima ubu. Nicyo twamuko murabirukana mu gihajya mu gisagara, muko rero murabirukana ikigara ataco bazira. Kagame wo gukura mu nzu bamwo akaguha 90,000 by'amanyarwanda, uwo bitwara he? Inzu muri ko murabomora zonyene mu babomorera ntizirenza 90,000 y'amanyarwanda. Burya bajya abana bakora cubitwa n'imisumari batabugwa n'amabati, ntibari ko baraja ku ishuri, bamwe bagwaye imisonga, abandi ntibiga kwera izomvo zo kuguma mu basenyera. Ubu uye uraja ngaho ukavuga neza kushaka ko izina munyarwanda rigukunda, uravuga neza kushaka zina nabonye sino bivuga ngo ndabiheze, mugabo mugazona baje muri commentaire ko mutavuga ivyo Burundi. Tuvuga ivyo Burundi namwe mwirirwa muravuga ivyo Rwanda, twagize uko twabonye mengo mwe muzi ivyo Burundi twarabaretse mu bivuge. Natwe cha tuvuga teka tubereke ko tuzi twocukumbura tugafurura tukazukurura ububi bwose bw'i Rwanda. Ikibabaje nuko iyo babavugiye ivyo wanyu murara murasemerera, murara muraturondeza. Ubu je maze kugara konte iyi ndiko ndavugira ko ni konte ya kane ya YouTube. Maze kuguhakinga Twitter zanje zitatu. Ni imperuko mengo mwarayihakinze. Facebook yoyo umengo ni zingahe na Facebook. Ubu je konte zose mfise niko ndakoresha ni shasha. Mugo narababwiye ni video ni mwasubira kuyibona. Mwugara mwareka umunwa ni gwanje, umutwe ni gwanje, umuhogo ni gwanje, umwanya ni gwanje. Nzokugurura hama nongere mvuge, nzobasesema gushika. Kandi mwugara mwareka iyi video uyibonye akayitereshaje akayigumana mu mashine, muri laptop, muri iPad, muri tablet, aha ibika hose, muri flash, muri disque dire, iyi video izoguma ibaho. Mwugara konte mwareka uwabibonye no wavyumvise azobibwira undi muntu. Rero ikintu gihari ahubwo ntimukwiye kuza murazuga, mukwiye mucamfata iyi video yanje namwe mukayikorerako, mukavuga ati ibi umuntu avuga harimwo kuri, kuko kuri kurimwo kandi ntibizokwamuko, bavuga ati burya sibuno. Rero mushaka gukora ubwo bwicanyi bw'iwanyu ni mubukore ku ruhande rw'iwanyu, mureke kwambika ibara leta y'u Burundi. Natwe bw'abarundi, je ndi umurundi ndababara, je ndi umurundi sinziriye, je murundi ndahagaze navuze ati ibintu bizokunda nta munazosura kwambika ibara igihugu canje c'u Burundi. Ndi muzima naraciye ku ntebe y'ishuri mfise umunwa, abo naboza wumva ngo Fleury ngo iyo nzira wafashe siyo inzira nziza ni yayo. Kubwanyu inzira mu mpanuro inzira nziza ni yayo. Ubuzima ndaburondera, akazi ndagakora, sinicaye, nta kintu na kimwe ntariko ndakora. Iyo yindi nzira mushaka mfate ni ndase nje kwiyungana Red Tabara ndase indongozi zanje. Iyo nzira mwe muko murambwira ni nzira yitwa gute? Rero ni mutahure ko ivyari magera vyarageruye kandi abantu baraciye ubwenge, baba abanyarwanda baba abarundi. Ubu twese twarakanuye iyo migambi mibi. Abanyamulenge nimwikangure muyigwanye, norangiza saba abanyamulenge musubirana ubumwe mwari mufise, ni mukundane. Abo nabo bagiye baherekeje Kagame kubera amadolari no kubasabira visa muri Canada, murateye isoni. Kandi kuvumwa si birebire, ushigikiye ko mwene wanyu yicwa kubera amafaranga nta utaniye na gahini, muzopfa mwangara, muzopfa mwangara. Nije ndabivuze, mugume muhemukira bene wanyu b'abanyamulenge kubera utumanyu tw'umutsima, kubera akamanyu kinza habo, kubera visa y'imbari y'imyaka ingahe, kubera passport ya 10, kubera karanga muntu y'u Rwanda kajyaga plastique. Mugahemukira abanyamulenge bagenzi banyu, mukaza kwambika ibara igihugu c'u Burundi. Muzopfa mwangara nk'abagahina, muzoba mumbarira. Murabika ino video.